kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe imvura hacemo n'ibihe vy'izuba Imakamba hamwe no mu Rumonge mu ntara ya Burunga hamwe no mu ntara ya Bujumbura. Ahasigaye mu gihugu cacu hakazokwibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza Ingozi kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura hacemo n'ibihe vy'izuba mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke kuri dogere Celsius 29. Hitezo yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:01 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:03 z'umuhinga. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.